Ndabaramukije amahoro y'Imana, bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Ndanezerejwe no gufata kano kanya keza ko gusangira namwe ano majambo y'Imana aboneka mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 6 duhereye kuno murongo wa 25. N'amajambo atubwira neza ko Imana ishoboye vyose, Imana ata kintu na kimwe kiyinanira, rero ntitwiganyire. N'amajambo atubuza kwiganira. Imana irashoboye vyose, nta kintu na kimwe coyinanira. Irashoboye kukwambika, irashoboye kukugaburira, irashoboye kukuzigamira, irashoboye kukuvura, eka nta kintu na kimwe conanira Imana. Umurongo wa 25 niwo utubwira uti: nico gitumye ndababarira nti ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonwa, canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya, canke umubiri nturuta ivyambarwa? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega, ariko So wo mw'ijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha nk'ukuboko kumwe? N'amajambo atubuza kwiganyira, n'amajambo aturemesha, n'amajambo akuremesha, n'amajambo atwereka yuko ata kintu na kimwe coshobora gutera ubwoba, ata kintu na kimwe coshobora kuduhagarara imbere. Imana yuko ari ishoboye vyose. Aho uca hose umenye yuko Imana ishoboye vyose, ntushobore kwiganyira. N'amajambo atubuza kwiganyira atwereka yuko Imana ishoboye vyose. Imana irashoboye vyose, Imana iradukunda. N'amajambo meza cane. Umurongo wa 31 nawe uratubwira ko nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki, canke tuzonwa iki, canke tuzokwambara iki, kuko ivyo vyose abanyamahanga arivyo bitwaririka. Ariko So wo mw'ijuru arazi ko ivyo vyose mubikena. Ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Haleluya! N'amajambo meza cane aturemesha, n'amajambo meza atwereka yuko dukwiye kubanza kwitwararika ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibindi vyose bizoca biba inyongera. N'aya majambo y'Imana twariko turasangira, n'aya majambo y'Imana twariko turumva yoturemesha, yokuremesha nanje yondemesha, yotwereka yuko Imana ishoboye vyose. Imana ari tuzigama ku musi ku musi, ari twitwararitse, ari tugaburira, ari igenda ituha ivyo dukeneye ku musi ku musi, atubuza kwiganyira. N'amajambo atubwira ati ntihagire ikintu na kimwe twiganyira, kuko Imana ishoboye vyose. Ico arico cose tugisaba Imana, Imana nayo irakiduha. Wumva aho uri hose woshira ivyizigiro vyawe ku Mana, kuko Imana ishoboye vyose. N'aya majambo y'Imana twariko turasoma ubutumwa bwiza uko bwanditse na Matayo igice ca 6, twahereye kuno murongo wa 25, turasoma n'uwa 26 n'uwa 27, turasimbira no ku murongo wa 31 n'uwa 32 n'uwa 33. N'aya majambo twariko turasangira. Wumva ata kintu na kimwe co gutera ubwoba, wumva ata kintu na kimwe co gutera
kwiganyira, umenye yuko Imana ishoboye byose. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana ikwitwararitse, ni Imana itwitwararitse, ni Imana tuzigama ku munsi, ni Imana tubonera ibiri imbere tutaranabibona. Ku murongo wa 25 nyene mu butumwa bwiza uko bwanditse na Matayo igice ca 6 umurongo wa 25 niwe ariko aratubwira uti nico gitumye ndababarira nti ntimukiganyire amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonwa canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya canke umubiri nturuta ivyambarwa? Ako nikabaza. Umurongo wa 26 niwo uvuga uti nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba, ntibishwabura, kandi ntivyimburira mu bigega. Oya, ivyo vyose nta kimwe bikora, ariko So wo mw'ijuru arabitunga. Sinzi ukuntu utahura rino jambo. Mbega mwebwe ntimubiruta cane? Nikabaza nawe wibaze, ubone yuko nawe ubiruta. Imana mu kuturemera twishushanyijeko, iravuga ati reka turime umuntu asa natwe, usa n'Imana. Nayo mpamvu we ubiruta nanje ndabiruta. Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha? N'amajambo atwereka ko tudakwiye kwiganyira. Ati nta muntu n'umwe yoshobora kwiganyira ngo ace asumba uko yareha nk'ukuboko kumwe. Oya, ikibaganyisha impu. Ku murongo wa 28 niwo nariko ndasoma. Ikibaganyisha impuzu ni iki? Nimurabe amashurwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirirwa aratama ntajisha impuzu. Oya, ariko ndababwire yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi vyo ku misozi ityo biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe abo kwizera guke mwe? Ni amajambo atwereka yuko Imana kwigirira ivyo vyose amashurwe. None wewe, none nanje ntizorushiriza kutwambika? Ati twebwe abo kwizera guke. Ahubwo ndumva wogira ukwizera gukwiye, umenye yuko Imana ishoboye byose. Umurongo wa 31 nawo ntuco tubwira uti nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki canke tuzonwa iki canke tuzokwambara iki. N'amajambo tubuza kwiganyira, n'amajambo aduteramwo ivyizigiro vyo kwizera Imana. Umurongo wa 34 nawe uvuga uti ntimukiganyire ivyejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyabo. Umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Ndumva amajambo yogira ahantu hagukuye n'aho agushikanye, ukumva yuko Imana ari ishoboye byose, ukumva yuko ata kintu na kimwe co gutera kwiganyira.
wumve yuko Imana ariyo igenda ikuzigama, ariyo igenda igutsindanishiriza, ata kindi kintu na kimwe co gutera kwiganyira, ariko umenye iki, ivyizigiro vyawe ukwiye kubishira mu Mana. Imana ishoboye byose, ni Imana ikuzigama, ni Imana ikuzitirira, ni Imana uyambaje ikubera inyishu muri byose. Yaraye amajambo meza bariko turasangira, adusubizamwo ivyizigiro, adusubizamwo intege zo kwizera Imana ishoboye byose, ntihagire ikintu na kimwe cyo gutera kwiganyira, ariko umenye yuko Imana ishoboye byose. Ndumva ino saha na kano kanya wofata ingingo uburyo bwo kwizera Imana, uburyo bwo kwizera ubushobozi bw'Imana, ukumva yuko Imana ishoboye byose. Niba urwaye, ukoraho urwaye uvuga ati Imana, ndizeye yuko ari ushoboye kunkiza, ndakweretse ino ndwara ndwaye, bari wunkiza, Imana nayo iragukiza, ishoboye byose. Niba ari ikindi kibazo ufise gitandukanye, cereka Imana. Imana irashoboye byose, irashobora kugukiza. Imbere ya byose ubanza ushima Imana, imbere y'izino saha kandi kanya ukiriho, ubanza uyikengurukire uvuga ati Imana yanjye ndagushimiye ukuntu ugenda unzigama, kuko hariho byinshi waciyemwo, hariho byinshi byakurondeye bitari kugukundira ko izo saha kano kanya igera ukiriho ugushima izina ry'Imana. Reka ino saha kano kanya ufata umwanya mwiza wo gushima Imana, ufata umwanya mwiza wo kuvuga ati Imana warakoze ukuntu wanzigamye, guha amashimwe Imana. Imana ni ishoboye byose. Reka icyubahiro cyose tubishirize kuba ic'Imana. Murakoze mu mwemeye kubana nacu muri kano kanya keza kano jambo. Imana irishirize kubahezagira, Imana irishirize kubitaho, Imana irishirize kubabera inyishu muri byose ibyo muyisabye, nayo ibabera inyishu kuko nishoboye byose. Mwarahezagira, mugire